Ndabaramukije nshuti bakunzi mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vya Kazoza FM ijyo ryo kugwiza umwimbu mudukurikirana kuri mega RC 103 n'ibice bitatu hamwe no kuri mega RC 105 n'ibice bine. Iyi ni Kazoza FM ijyo ryo kugwiza umwimbu. Ikiganiro ni kuziko kiganiro kiri mu mugambi wa ndatira nanje, umugambi ufashwe mu mugongo na PASAC hamwe n'ishira hamwe igihugu vya Buraya hamwe na Africalia. Niyo nkeza Jean Renaud ni jewe ndakiremesheje hama Junior na Patrick Nkaramihigo bariko baradufasha kugira ngo amasanamu ndetse n'amajwi bashikire atagatotsi atankomanzi. Turabashimiye cyane gose. Uyu munsi rero ngo tuje kuratiki muri iki kiganiro. Uno munsi tuhava tumenya mukanya abatumire bacu nibaza ko musanzwe mubamenyereye mukanya. Reka tuce tubaha kanya bidondore kugira ngo tubakire muri kino kiganiro. Ni ryambere tubakiriye muri kino kiganiro naho dusanzwe tubamenyereye. Reka tubahe akanya bidondore. Mpere iburyo bwanje. Nitwa Arakaza Limava abankondo menyesha makuru journaliste culturelle. Yego cyane Arakaza Limarvin, turaguhaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. numva ari iteka cyane gwakirwa namwe cyane gose. Hamiwe wafu ni DJ Bobo, nkaba ndumu DJ nkuko muvyumvise, nkaba ndi numesha makuru muri culture wo muri Christian. Turaguhaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane gose namwe muriko muragikurikira. Nagira ngo mpere ku kibazo ca mbere nkuko tuvyumvise. Nabamenyesha makuru kiganiro kiriko gikorwa n'umumenyesha makuru agira abazibibazo abamenyesha makuru. Muga nkuko tumaze iminsi tukora ibiganiro byinshi turi kumwe n'abantu bakora ibikorwa mvabwenge bamwe bita aba artiste, hama tukaba turi kumwe rero n'abamenyesha makuru basanzwe baherekeza abo ba artiste. Bagira rero uno munsi batuyagire imigenderanire iri hagati y'abamenyesha makuru bakora ibiganiro bija muri culture hamwe n'aba artiste. Reka duhere kuri Limarvin. Imigenderanire yo bayifashe gute? Ndavuga muri rusangi kumbure. Yego cyane. Muri rusangi abari sawa usanga ubundi n'abantu barakiyogira imigenderanire myiza. Kubera ko umwe arakora igikorwa hama wundi agafata igikorwa akagishikana ku bantu mu buryo bworoshe. No kuvuga ko abantu bakwiye gukorana neza. Rero aho ngeza mbona ari amahoro, mbona tubanye neza muri rusangi. Uretse ko atanyambi buragahonze aho ushobora kuvuga uti nakana nakarutwo bafa mugabo utwo tuntu ugasanga ni nakamalantande akantu batahurije ko bundi koko soko. Yego hariho ibyo dukunze kumva yuko abamenyesha makuru abo bita aba journaliste culturel baba bafise abasani babo batumira bamwe mugabo ntibatumira abandi. Niko byo baba bimeze. Ni hamwe nakubwira nta nyambi buragahonze. Ni hahandi usanga umuntu kamuciyemwe akibagirwa icari. Kuko ndakunda kuvuga nti si umwuga nibanga. Yari banga rero ugerageza gutunganiriza bose. Kuko nibaza ko umuntu yicaye kuri izi micro aba hagaze ku izina ry'iradiyo. Hama radio si y'umuntu ni y'abantu babiriza. Yego nibaza ko rero ivyo birahari. Ugasanga umuntu yibagiwe kubera ko bamwe baba ariko barahiganwa nakadugu wundi adugu. Ugasanga kubera ko umumenyesha makuru azinanye na nakabiganye canke babana akagomba kuryama kuri uyu akarekururiye. Ivyo navyo nyene urumva ni kwa Mbega ntabamenyesha makuru bobo imbere yuko bashiramo nk'ikiganiro canke batumira umuririmbyi canke umuntu akorera ntuza kanaka babanza kubafyondera nk'akantu uti nanje ngirira gutya na gutya. Nwenze ko namaze kumva yuje. Ivyo ngoma ngaruka nyene ko bikogwa kandi ababikorana baza karo kutamenya uburenganzira bwabo. Ndavuga ku gutanga ntabaza uburenganzira bwiwe. Kuko watanze igikorwa cawe mvabwenge ugishiramwe amahera muri studio hamuhejejuje guha nundi muntu ngo akivuze. Nibuka ko sinzi ko novuga ngo kera canke rimwe na rimwe umuntu ubundi nitwe dora tugenda muri studio
kuja kubaza nta gishasha mwompa indirimbo y'uwo muntu agiye bakwisha ati turaguha nimero murondere mubanze muvugane aho ni sawa mugabo rero ivyo byo uvuga ko hari ababigira kumbure njishemwo gato sinzi ko mwabonye abantu bagize bati hariho abantu baba bahembwa amahera make ugasanga bagombye n'uguti banga bitwaje ngo duhembwa make ayo make bari kuyanka bagakora ibyo bategeza gukora hariho n'abandi usanga ni kwa kudaha agaciro icakora akumva umengo kandi amahera aravuga ajya amahera nta muntu ayajya utazokumva ngaho hanze bavuga ati ujya ushaka iki umuhaya kandi bavuga ngo no mugani w'ikirundi ti umujyambwa bumwe agatukisha umuryango ni ya migani yashaje kumva yego mugabo ariko niko biri usanga twese badufashe gutyo umva umwe amaze kubigira amaze gutukisha abantu bose bari muri ivyo aho nkorera hari umuntu yaje aravuga ngo nshaka ngo muvuze indirimbo zanje ngo ncandi hangahe jenshi ndabaza ucuri hangahe ndabaza nta mahera turihisha wangu nashaka ngo kubimenya ngahandi urayari ni ngasuko ngo hama wewe ndambwira nti niba ngaha taruko naje nta nakimumpa kubera ngaha barampemba no DJ Bobo Marvin avuze ati abamenyesha makuru hamwe n'abakora ibikorwa mvabwenge barakeneraniye uyu munsi ni giki umuntu akora ibikorwa mvabwenge yohomba adafise umumenyesha makuru ni giki umumenyesha makuru yohomba adafise umuntu akora ibikorwa mvabwenge duhereye kuri kote y'umumenyesha makuru ni umumenyesha makuru amenyesha makuru yego ugiye kumenyesha makuru udafise ucuvuga ibitari ucuvyumva mugana ashobora kumenyesha makuru y'ibindi bintu vyose vy'ibikorwa mvabwenge akavyihoza aho rero ni bya bindi Marve yavuga sumwuga ni banga nimba uno munsi uvuze ati jewe uno munsi nshaka kumenyesha makuru ni ikintu kirengeye decision ni kuvuga yuko umuntu afise ibikorwa umuntu akora ibikorwa mvabwenge n'umuntu akwiye gushigikirwa urabona neza yuko ategerezwa gushigikirwa nimba wowe rero muri ryabanga giwawe utamushigikiye ni zero kuri bandanye kuri kote y'umuntu akorera ibikorwa mvabwenge naho ni ego arabikora ariko arakenewe yuko bishikira abantu benshi kuko hajya ari naho yo bikora birashobora guherera hajya nyene muri babagenzi biwe hajya ahantu haba ariko kugira ngo nawe azatera imbere arakeneye umumenyesha makuru imva ni hajya uvuga ati bose barakeneraniye umva umwe adahari undi ntiyomufasha gutera imbere hari inama twagiyemwo ejo bundi ingozi yahuza ibimenyesha makuru igahuza n'abasanzwe bari muri ico gisata hanyuma abantu basanzwe bari mu gisata cyo gukora ibikorwa mvabwenge bariko baridogera amaradiyo baridogera ububare baridogera amaboate yuko indirimbo zabo bazivuza bakagenda kuzicisha amafaranga kandi umuntu yakoze ico gikorwa atani 10 rimugarukako mwebwe nk'abamenyesha makuru bahora batumira abantu bakora ibikorwa mvabwenge mu vyumva gute urakoze cyane daronse amahirwe n'akajyo kugira ico mvuze kuri uwo mwidogo ni vyiza ko aba bakora ibikorwa mvabwenge niba yumvise igikorwa ciyo bariko barakivuza mu kabari ni kugira ngo abantu baze muri ako kabari urumva baragicisha amahera aho onye abo barakwiye kubariha amaboate arakwiye kubariha ububare burakwiye kubariha bwavugije izo ndirimbo zabo mvuga nti n'aba DJ barakwiye kuriha aramba bari ya DJ Bobo mugabo aho je mbona badakwiye kubariha ni ku maradiyo peut-être abantu boza kubariha nibajya abantu bafata indirimbo y'umuntu bakayishira mu ma publicité
mu masport niki ugasanga bashizemo indirimbo y'umuntu mugabo kw'iradiyo batahure ko ubundi communication hariho uwemeta hariho emetteur na recepteur hama hariho na canal iyo canal ubundi ihuza ukora ikorwa mvabwenge nujya muntu akonsoma ni radio rero radio ni yariha bikayivuna ikabivamwo hariho inzira izoba yugawe kugira ngo ashobore gushikana kuri ba bantu bakonsoma vya bintu uravuze ikintu gikomeye cyane uravuze ikintu ati ukora igikorwa abakeneye ko gishikira abantu ati inzira rero gicamo gereke bashikira ni kw'iradio mugabo arashobora guca handi arashobora guca kuri YouTube arashobora guca kuri Spotify abantu bafise arashobora kugura CD akayumviriza mu modoka turabe ngaha mu Burundi yego abantu bafise ama smartphone ni bangahe turavye igihugu cyose tutaravye Bujumbura ni turabiye ni 25% ni ibice 25 kwijana turavye n'icigwa cakozwe na Imar yego abo bantu bose ibice 25 kwijana bafise ama smartphone ni bangahe bashobora kuba boshiramwe ama mega abapemeta kuja kuri YouTube menshi ni Facebook WhatsApp none uwo muntu azogira communication imeze gute ahubwo bya bikorwa vyiwe bizoka nkanuko abantu bimenye nabake hama babicisha ya mahera ukundi atama radio ntibari bakwiye kuyidogera ama radio numva umenga ahubwo bari gukorana nabo baririmvye gutya tugire gutya kugira ngo bishobore gushikira abantu mugabi radio nire kubera ko hariho abantu bashobora gukora ibiganiro ata muziki bavuze ikiganiro ndatira nanje nta muziki urimo mugatwe tuvuga ibintu by'umuziki ata muziki urimo rero nukuraba umuntu ntibashake kwinjiza bibagirwe n'inzira yatumye bamenyekana yatumye ya muziki kumenyekana cyane gose DJ Bob Marvin ati aba DJ bategerezwa kuriha abaririmbyi bavuza imiziki yabo ati aba DJ bategerezwa kubariha ubivuze ku DJ banamuhamagaye bamuriha amahera bamuriha amahera kandi bari cyo kuvuza iby'abandi bategerezwa kuriha mwebwe mufite amafaranga menshi abaririmbyi aho nitwo bibona kuri yo angle kuko twe natugwe turi mu ba promoteur bindirimbo bibikorwa mvabwenge mugambo promoter muri ko munaca yandi mafaranga ego erega ni bya bindi nyene ni nimba tuko turapromota tuka recevoir amahera ni kuvuga yuko nimba abaje bari bariko baratanga amahera kuri twebwe tuko turayipromoting nejo nujya wundi nujya mwene gikorwa bazomamagara bamuhaye amahera kuko nimba uno munsi umu DJ ashobora kumara nka weekend avugira nk'indirimbo ugasanga bon nidufate weekend dufate nka moyos nk'ahantu umuntu akorera ahantu quelque part muri boîte canke muri bar akamara nka emo hariho nk'indirimbo yasohotse itavuzwa sinibaza yuko uwo muririmbyi azoronka concert facilement isigura yuko turi muri baba promoteur ico kintu naco cyo kuvuga ati amahera uko tworiha isi ntibikwiye nimba iyo droit d'auteur no mustaraza kuko ibi nimba ico kintu cyo kureba amahera ni kintu gifatana na droit d'auteur nimba uno munsi droit d'auteur itavuga ati ibikorwa wo ni wakora ibikorwa kanaka hariho obligation ni sinuvu kungene umuntu azoza kuriha afite ni handi hopfuma avuga ati ni obligation uri oblige uvuga igikorwa niki uzotegezwa kuriha amafaranga na gutya ariko natwe rero ucurawa none naje ninavuza ujya muziki bisigura yuko najewe nzogenda kugurava kuko ntibazoma kubona nzogenda kugura nina ugura nkawavuza bakama amahera umva nico kintu kizoca gihaza usanga ya mahera ariko aratu jambo twese sino kuvuga yuko aba DJs bategerezwa kuriha sinibaza ahubwo peut-être aho hantu ariko aravugirizwa peut-être naho nyine ariko ni ya promotion nimba uno munsi dushaka kugira ahantu
nimba ushaka uzotumirwa mu makonsa kanaka afete ni turakompletana afete ni magiriranire Marvin nimba atari banga ibi bintu byo kuba umumenyesha makuru akorera muri industrie y'umuziki ubimazemo nk'imyaka ingahe rero aho onye nk'akazi niyazwa yatanguye muri 2014 yego umva hafi imyaka 10 igera igorore yego mu 2014 mugabo nka passion vyo nabitangwe niga mu gatandatu yego nagenda kubaza ibyende twako turavuga mbega ntibirashika muri iyo myaka umaze uri kurabikora ntibirashika nk'ubu unyahariho nk'indirimbo ukoresheje mu bintu by'ibiganiro hanyuma ukageranira amatati n'umuntu yayisohoye canke umuntu yakoze igihugu ciwe akaza kukubwira ati ibi bintu ntaruhusha ababisabiye ugasanga birabateye ingorane muri iyo myaka yose umaze kora navugije indirimbo yego canke wayikoresheje mu kiganiro ntaho biragushikira nk'umuririmbyi akaza avuga ati wakoresheje indirimbo yanje utansabye uruhusha oya kubera ko kenshi iyo mvuze indirimbo ndahamagara nyeneyo kugira amenye fond canke inkuru inyuma y'ayo majambo tumva rero iyo ndamuhamagaye jemba mbona nyine turi bon nkamubaza ninde yayikoze meze gute indani kwandikwa ryanditswe gute niki ntawe tata dupfa nuko navugije indirimbo ahubwo ngira nabo twatase canke abo tutumvise ibintu kumwe ntihajye umuntu aba agomba kugutamika ivyo uvuga ukavuga toya ivyo nabonye bivugwa gutya mu kazi bikorwa gutya si ntibivugwa gutya ntibihora bishika nk'ubu dufate nka kujya nko muri politiki udakunda nk'umugambwe canke nko muri football udakunda nka equipe ya football kanaka umuntu ariko aravuga nk'amakuru y'indirimbo ugasanga yahengamye hariho abasani biwe avuga ariko araponda kabambe avuga ariko arabahayagiza abanya nabo akavuga ariko arabaponda nyene akabashira hasi cyane gose je nibaza ko oya ahubwo iyo uvuze ribagirwa ko hari aho muzina ni kuko urabidiyo tumaze kugera hano kuri zino micro hari ibivugwa n'ibitavugwa hari ibikorwa n'ibidakorwa hari ikizira rero hari ivyo uvuga ati uyu byagenze gutya bimeze gutya kuko guponda ntibiri mu byo tujejwe oya so guponda wewe urashaka kubona yuko utari kuraponda mugabo urashaka gusanga nk'uri kuravuga nk'amakuru y'umuntu y'umu artiste yagize ibi nibi wewe ntunamenye yuko uri kuramuponda mugabo hariho nabandi bashobora guca uvuga amakuru avuga ibintu bihari uvuga ibintu bihari nk'ubu rero utageze nk'amatohoza yimbitse ugasanga uri kuravuga ibintu bibaza yuko bihari mugabo kubera umuntu wari usanze umufitiye nk'akantu ugaca ubigira binini gusumva rero indenza rugero iyo nzi ko hariho nako kantu tudahurizako niho hantu hambere manza kwinjira neza kugira ngo ivyo mvuga aba ari ibintu ushobora kukwereka ati ngibi dufata akarero nka concert hari igihe umuntu aba adashaka ko uvuga ibintu vyagenze nabi kandi ivyo bintu byo vyagenze nabi hari igihe biba ari ibintu vyabangamiye bifise umuntu vyabangamiye dufate nk'ubu babwiye ko abantu hazoza amabisi hama amabisi ntazi akarorero hari igihe Lacoste Beach igeze kubikora hari ahantu nihoroshe ku muntu yagiye kuraba umuntu ataha mu Kamenge rero iyo wemeye ko ari amabisi aza kuza ntazi hanyuma ukaje nkaje mvuga ko amabisi ataje kandi ari abantu batashe n'amaguru twahuriye nko ku ikorosi mu Kinindo ubivuze nk'umenyesha makuru ndabivuze nk'umenyesha makuru kandi kumvuga ivyabaye tanza makuru hari nabo vyumvikana ko bariko barataha navugishije ijwi rihari bariko baritoka ukatusanga rero wamuririmbye avuga ati none nk'ivyo vyo kubanza gushiramwa amajwi byari bikenewe ko kari hamwe mu mugomba gucafuza umuntu gusa kavuga toya icyo kintu ukonsoma wa muntu acaki woca icyo kintu uproduiza wa muntu agikonsoma ariko aridoga rero niyo ya canal umva nguma hahandi nyene uyu arafise ivyabwira uyu kandi umenya neza ko information yagiye no mu gihe habaye feedback rero uyu avuze nawe numwumvirize kuko nawe igihe hora uvuga arakumviriza Jiza cyane gose tutera nk'abasozera ho hari intambamyi ziri mu gukora uyu mwuga ukumenyesha amakuru na cyane cyane amakuru aja mu bintu byo kuvuga ibikorwa mvabwenge intambamyi zirahari kandi ni nyinshi cyane kuko turize tubyita umwuga
canke kandi nibanga ni novuga yuko intambamizi hari nyinshi gose kuko umuntu agiye kuraba umuntu ntakundwa na bose kandi umuntu burya uvuga ukuri neza hari n'uvuga ukuri abihogwa yavuga ati antuka vraiment naho byagenze gutyo ntwari kubivuga uri kurasubiza hasi uri kuragira iki ni intambambi vraiment ziriho zirahari ni nyinshi ariko comme wewe uri mu journaliste canke umuki wahisemwo iryo banga byose uremera navyo ukabirengera ukajana byiza cyane reka mbaze Marvin ubona ari kiye kintu cokogwa wewe nk'umumenyesha makuru akora ibinye vy'ibikorwa mvabwenge ni kiye kintu nubuhe butumwa woha abasanzwe bakora ivyo bikorwa abo twita aba artist na hamwe n'ubutumwa woha abarongozi bacu batujejwe muri iki gisata c'ibikorwa mvabwenge kugira ngo abantu bariko barabikora ejo canke hirya yejo bizoba ari byo bibabeshaho gusa babikore nk'akazi kandi kari professionnel abantu ntibagume babibona nko kumengana ubugenegene ubona ari akahe kamo batera ku basanzwe bakora ibikorwa mvabwenge nivyo ico kibazo nticoroshe mugabo ngerageje ku basanzwe bakora ibikorwa mvabwenge nibaza ko akamo no batera no kutadandaza umushaha ku bwico bagomba gushikako kubera ko hari ibintu bajamwe umuntu akoyate ngo utagize ibintu ushika aho njese mamu nakuru artiste nibadandaza umushaha ngo bashike kuri iki ariko kandi niba mu Giswahili ngo navuga ngo musanini kiyo cha jami niba menye ko ari abantu bakora baraba babigirako uvye musanini kiyo cha jami ni kiyo abantu biraba acabe ni gihugu umuntu araba akabona icari niba rero uhora uvuga ko uririmba ubutumwa kubishika ku bandi bantu numenye ko hari abandi bantu bari kubarakuraba bakeneye kukwigirako kandi bice bigaruka kuri urinde uvahe ujahe ushaka gushika kuki twese tworirimba urukundo hariho uririmba urukundo rwo guhebwa n'uririmba urukundo nyene rugishushe rero abo bantu bose naho baririmba bari mu gutandukanya hariho n'abaririmba mpimbaza amana gusa rero umuntu wese icaririmba nabanza amenye ico akeneye hama amenye uko yitwara muri ivyo bintu hama kundongozi no zisaba ko nizivange canke binjiremwo babe abarezi biragoye kurera umuntu urabira kure ntumenya ngo afite umunwa habaye iki arashonje arashavuye aranezerewe hariho umwana ashonje arira hari n'undi ashonje aryama n'undi aguma kuraba rero utamwegereye ntumenya ukuntu ameze hanyuma kandi ndasaba kandi bareke kwihutira guhana batarakebura bataricarana kuko umuntu wese arafise uko ameze mu gihe atarahura n'undi muntu bicare amufashe kumwereka umurongo hanyuma abafata ingingo nibutse ko n'abantu babonye vyinshi bafise ico bashobora kwigisha aba bashasha bariko baraza bashobora kubabwira ibi ntibikorwa ibi birakogwa hanyuma kandi bige no kwakira bishasha ku kisi nayo igenda ihinduka itera imbere cyane gose bobo sinzi yuko ari ico ukongera ko kuka message canke ku butumwa twoha abaririmbyi canke abakora ibikorwa mvabwenge cyo kimwe n'abaturongoye muri iki gisata kuba artiste kwanza ni novuga ari bon gukora barakora nibyo ariko hariho gukora na wewe utiziganya niko novyita nivyo ni gukorana inguvu kumenya aho ushaka gushika ni hehe kandi umenye yuko nimba hariho umuntu ari karakuraba nimba hariho umuntu ushaka yuko akufata mu ntoki umuntu ntuzoja kudandaza wewe novuga nuko niko ndakibura muri terme y'ikirundi novuga ko ifo kugenda kwidandaza
avec ikintu fise ikintu pas seulement bijya bintu bakora hari twebwe tuba dushaka kuraba umuntu w'indani ninde ashobora guhindura iki kuko nivyo abantu benshi nivyo aba sponsor canke abaki kandi natwebwe nico tuba dukeneye abantu abene gihugu basanzwe kandi ni iforero kudandaza kijya kintu kiri muri wewe cyane apana vya bindi tubona gucyanye kuko ni byinshi tubona me wewe donc umu artiste kiri muri wewe si kintu ava ni igikorwa mvabwenge si kintu ugenda kwiga ukaza wiga ni kintu gisanzwe kiri muri wewe ego mugabo wagerageje kuvomerera cyane gose gutera imbere cyane ico ako niko no vuga kuko ivyinshi barabikora hanyuma ku ndongozi naho ni nka bijya Marve yavuze ni kuba hafi babegere bavugane bagira imigenderanire myiza entre bo kuko kumva uno munsi umu artiste ashobora kwidogera indongozi arizo zomufashije ejo ashaka ubufasha ariko akazidogera ati banyugara indirimbo kunuku ni ikintu novuga kirababaje mugabo n'indongozi ntizokwihanganira indirimbo zimwe usanga zicafuza imico n'akaranga by'u Burundi nubundi hariho ibidakorwako ariko ukonye ni vya bindi kwegera kwavugira ati burya rero nimba hari igikorwa kimeze guki wemenya yuko ubimenya hakiri kare yuko hari ivyo utategezwa gukora ego ubimenya hakiri kare umenya ati ikinye nimburi wahisemwo gukora iki umenye yuko kizoca hana nivyo ego afite bitazoza mu nyuma bitera ingorane bumva yuko bamwe babarenganije abandi ati ntibabarenganije haraho hacaba no mu artiste bonyene haraba ikintu uvuga ego ego nico gusa mbona yuko ni byinshi bibuza ariko iconye kibaye nukuri ibindi byose byoca biza Ego reka rero ndabashimire cyane gose kubona mwitavye utumire bwacu duhere kuri Bobo turagushimiye cyane gose kubona witavye iki kiganiro cacu nane ndabashimiye kubona mwantumiye nibaza yuko nikindi gihe tuzobatuma ko muzoza cyane cyane murakoze cyane reka dushimire cyane gose na Lee Marvin umenyesha makuru culturel nko babivuga kubona witavye iki kiganiro cacu niteka ryiteka kwa kigwa namwe no kuba batumire mu kiganiro canyu murakoze cyane reka dushimire rero n'abadigera bahengesha kudukurikira abatwumviriza kuri Kazoza FM dushimire na Junior yari karadufasha hariya mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Patrick Nkeramihigo yari karadufasha kugira ngo amasanamu ameze neza ku mbuga ngurukana bumenyi none niyo nkeze nije bana ndemesije kino kiyago ndabashimiye cyane gose kandi ndabifurije kumererwa neza aho muri mu banyu no mu vyanyu naho gutaha